Juru nisishe mezumukiza Emahangani Nemuvuzimu Kukuoraho Niwe mwa Ari hejuru Yabami bose Uwera Nyenububasha Ubasha bwose Subahiro umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima izo wankoreye narindi turo mfise ryo gutura guhaye umutima utegeke umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima izo narindi turo mfite ryo gutura guhaye umutima wanje utegeke umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima izo wankoreye narindi turo mfite ryo gutura umutima utegeke zayivuga ineza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza yawe iyo neza zayivuga zayivuga ineza yawe aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi mu mahanga yose iyo neza ndayivuga savuga iyo neza savuga iyo neza ngiriho
Umwami wanje zavugiyo neza iyo cyose nkiriho umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi nyinshi zo gushima izo wankoreye nari ndituro mfise gutura umutima wanje ngutegeke. Haleluya, haleluya. Ingo Mpwemu W'Imana turagukeneye. Ingo Mpwemu W'Imana turagukeneye. 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 Haleluya. Mpwemu W'Imana turagukeneye. Mpwemu W'Imana turagukeneye. Mu mitima yacu, mu miryango yacu, mu buzima bwacu, mu mitima yacu, mu bugingo bwacu, mu biganza byacu. Iyo Mana yacu irakomeye, iyo Mana yacu irahambaye, uyo Mpwemu wacu arakomeye. Iyo Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Zamureka kundaba hanyuma tuvuge ibyo byatuzanye. Amen. Bashaka kugura ako kanwa kawe ukiri muzima. Hari igihe bitazoba bikunda kuvuga, ariko iyo bimaze gukundira kuvuga ubu bwira Imana icyo wifuza kuyibwira, kuko yoyo n'umukunzi mwiza cyane.
sinameze nk'umwana w'umuntu cyo bituma ukwiye kuza mu nzu y'Imana unezerewe tuvuze ngo haleluya 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 amen amen amen. Iruhande yawe hari abamarika bamaze kuzunguruka, hari ubwiza bw'Imana uri kurumva. Iyo ubwiza bw'Imana bamaze kuzunguruka urumva akariro kariko karaza, kandi akariro gatangurana na hende, gatangurana n'umunezero. Haleluya. Ndashaka kutwengere Mpwemu Yera, ndagutwengeye. Amen amen. Twengera Imana, twengera Mpwemu Yera. Aha, turagiye tugira tumubwire zobra mantoko sikaramande, tugira tumubwire ngo Saint Esprit ndagukunda ko wabanje kunkunda. Tugiye kumuramutsa mu rurimi rutamenye, hari ururimi azi. Tugiye kumubwira ngo wagize neza, ndagukunda ko wankunze, nanje ndagukunda, nico gituma naje guterana mu ngoro yawe, ndakurindiriye. Turagiye zabramana bose senteke sikaramande. Uri kurabwira jewe, uri kurabwira Mpwemu Yera wawe rebozo bramana bose kazopa yamande mendeke sikarama kasataya rendeke zo paramande manda kasete rebozo payamande indeke sikarabosha ribosikara santa yamande mendeke sikarama kasikaya rendeke sikarama terebosika rebozo bramande manta kasete rebosha rebosikaramande waranzigamye Mpwemu Yera rebosha karabosika yamande manta karababa yamategezu paya yamasikaramande mendeke sikarama kasataya manta gazon toko sikaramande rendeke sikarabosha rebozo bramande mendeke sikaramabo rendeke seteke sikaya rendeke zo paramande manta karababa sataya rendeke sikaraba kasataya manta gazon toko sikaya rebosha karamande mendeke sikaraba kasataya manta gazon toko sikaramande rendeke zo paramara bahade rebosika marabahadia mendeke zo toko sikaramabo rebozo parabo sikaya rika sataya mande rendeke sikaya rendeke zo toko sikaramande rendeke terebosha rebosikaramande manta gazon toko sikaya mande rendeke sete rebosi. Haleluya. Mwizina rya Yesu tubigusavye. Amen. Sengesho rya kabiri tuwe kumbwira ngo naje mu ngoro yawe, naje Saint Esprit ungenderere unkoreko. Amen. Na za situation uzikoreko, sintahe uko naje, ndakeneye kumva ungenderera, ndagukeneye, ndagushaka, umfashe kumviriza, umfashe nukumva. Haleluya. Uyu munsi ndakwinginze sintaho uko naje. Tugiye kumubwira, turagiye rentekere mantogozopa ribosikaraba santa yamande rendeke sikaraba gazontoko sikaramande rendeke sikaraba kasata yamande metegezontoko robosikaya riyaba sikaramande rendeke sikarama kasanta rabaramo rentekere bobosikararamande rendeke zobra mantoko sikarama sekeri yamande rendeke zobra manta gazon toko sikara bahadia riyama sikara mande rende kesete keremosha rebozo bramante kesikara mande rende kesete kerebosha rebo sikara bakasanta yamande ite kerebo sikara mande rebo sikaya rebozo bramanto kosika yamante kesete kesikara mosha ribo sikara mante kesete kesikara mande Gezo toko sikara makasata rabosha ribozo pramama sekerebe gesikara mande inde kesikara basata karababa yamande rende gezo pramatoko sikara basata rabosha rebo sikara makasata kayamande rende kesikara makasete kesika rebo gozo paramate kesikara bosha. Merci précieux Saint-Esprit urakoze tugukomeye amashi tugushima tugukomeye amashi tugushima tugukomeye amashi
wacu tugushimira kubikomeye n'ibihambaye twiteze muri kano kanya. Amen, haleluya, amen, amen. Hindukira ubwire mugenzi wawe uti umeze neza, mubaze umuti umerewe gute, mubwire ngo ndagukunda, mubwire ngo ndagukunda, je t'aime, je t'aime, ndagukunda, ndagukunda, mubwire ngo ndagukunda cyane kuko turi muri Kristo Yesu. Ndagukunda, mubwire ngo nanje mwebwe mwese muri ngaho, wewe nyene uri ngaho, ndagukunda, ndagukunda cyane cyane. Imana ikugire neza. Nous sommes dans une nouvelle saison. Amen. Turi muri saison yindi shasha y'ubuzima bwo muri Mpwemu. Amen. Barashaka kubyagira mu bwiza bw'Imana ko hari Imana ibumugisha. Amen. Mpwemu yaraguhezagire cyane. Nahezagiye uno munsi. Haleluya. Babahaye agafana. Bakazane bakabaha agafana. Amen. Imana iguhezagire cyane cyane. Amen. Ndanezerewe cyane. Ndanezerewe, ndahimbawe, sindonka ingene nokenguruka, natewe agateka n'umukama, yangiriye ibyiza by'agahore nashemeze hose. Amen, amen, amen. Mpwemu Yera yangiriza ahimbawe umutonyewe, ariteka natewe, ariteka natewe, Mpwemu Yera yangiriye ibyiza, ndahimbawe n'umutoni wiwe, ariteka natewe, ariteka natewe, Mpwemu Yera yangiriye ibyiza, ndahimbawe n'umutoni wiwe, Mpwemu Yera yangiriye ibyiza, ndahimbawe n'umutoni wiwe, ariteka natewe, ariteka natewe, Mpwemu Yera yangiriye ibyiza, ndahimbawe n'umutoni wiwe. Ariteka natewe, Mpwemu Yera yangiriye ibyiza, ndahimbawe n'umutoni wiwe, ariteka natewe, Mpwemu Yera yangiriye ibyiza, ndahimbawe n'umutoni wiwe. amen, haleluya. Kuri Pentekoti muze munyibutse ndayibahe, ndagiye kuyirondera kugira muyirepete. Murayifise? None ko mutayi aha, tugomba kuyimenya twese kuko nimba bwiza mugende kwicara mu bwiza bw'Imana. Imana iraryoshe, Mpwemu Yera araryoshe cyane. Bwira mu ruhande w'iburyo n'uw'ibubamfu uti Mpwemu Yera, uri umugenzi wa Mpwemu Yera, ube umugenzi wa Mpwemu Yera, cyangwa uti uri umugenzi wa Mpwemu Yera. Mubwire ngo uri umugenzi wa Mpwemu Yera, uri umugenzi wa Mpwemu Yera, uri umugenzi wa Mpwemu Yera, uri umugenzi wa Mpwemu Yera. Subira mubwire ati uri
bimuteremwo mu rushinge gushikaho aba umugenzi wa Mpwemu Yera, bimwemeze ko ari umugenzi wa Mpwemu Yera. Amen, amen. Haleluya. He, mubwira uti wabura umuhigwe. Tuzobura umuhigwe pe. Amen. Ama vision manini hamwe na Mpwemu Yera arashoboka. Amen. Amen. Amahoro menshi cyane hamwe na Mpwemu Yera arashoboka. Urukundo rwinshi cyane rwinshi hamwe na Mpwemu Yera birashoboka. Birashoboka cyane. Destine nini cyane hamwe abantu bakubona bagatangara uko batangaye babonye Lazaro azutse. Uko niko abantu bashaka gutangara hamwe na Mpwemu Yera. Ntaco bitwaye ibyo uri kurabona. Komeza kwegera Mpwemu Yera, ibisigaye byose bizotonda. Amen. Sede shasha y'ubuzima. Amen. Ndashimira Imana kukubona. Haraba abantu barayenga basenga, abandi bamaze imisi basenga kugira ngo wewe uze gusenga. Urumva tutaranezerwa cyane iyo tukubonye, no kuvuga ngo presence yawe iratumerera neza mu mutima. Tumva tunezerewe. Amen. Ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana. Imana irakomeye mwene data. Amen. Imana irakomeye cyane. Sinzi uko nuno kivuga mu Kirundi umenga ntikivuga neza, mbwira irakomeye. N'abandi bose barabivuga ariko Ifaransa kivuga neza. Dieu est trop puissant. Dieu est trop puissant. Ngenda kubwira uno munsi nta kintu na kimwe gishaka kunanira Imana. Pourvu yuko gusa ibishaka. Amen. Wabwiwe muri kumwe ndagukunda. Ha. C'est du tabou. Imana ishimwe cyane. Ariko ntacyo bitwaye. Mpwemu Yera n'urukundo. Mpwemu Yera niki? Imana n'urukundo. Ariko ndakubwira ngo Imana n'umuriro, ucuvuga ngo amene cyane. Imana niki? N'umuriro. Imana n'umuriro. Amen. Ariko Imana n'urukundo. Imana n'urukundo. Imana n'urukundo. Imana n'urukundo. Icemeza ko umwana w'Imana nuko ufise urukundo. Amen. Ndashimira Imana muri kino gitondo. Ngira mvuge Imana. Hari ikintu Imana yankoreye numva kirankoze ko nuno munsi numva umenga nokishimira imbere y'ishengero rinini. Nagiye ahantu magarika imodoka ndayihagaritseho, abo hantu ngo hari abasuma benshi cyane, ariko ndayihagaritseho ndugara, hanyuma ndagenda ndamara nk'isaha n'inusu ntaragaruka. Iyo modoka je nzi ko nayugaye, ariko nsanga ikiyo nagisize cuguruye. Amen. Uca wumva ibikurikira. Ibikurikira nuko n'amakusa usanga bayatwaye, ariko jewe usanga byose birimo. Nta muntu numwe yashoboye kwinjira ngo anyibe. Umuntu twari turi kumwe ambwira ngo bamye bavuga ngo nguru umupastori, nguru umupastori koko. Ngo yabanza urabe telefone zo zagiye ntoya, ahubwo telefone nyene ngizi nyene azisanzemo wamengo yagize isheke ko atamenye ko umuryango iyo dirisha ryuguruye kuko yari kuba yazitoye. Ariko Imana ishimwe ko tugize imisi twiga abamarayika. Abamarayika bari bahashitse, bari bamaze kuyibona ko harimwo, amen, ko hariho imodoka ari nyene y'umuntu wabo, entre parenthèse. Imana ishimwe cyane. Uwo ni Mpwemu Yera. Uno musi yarakubwire Mpwemu Yera kandi. Mpwemu Yera. Nuvuga ngo ngaha iruhande yawe, inyuma yawe, imbere yawe, hirya no hino abamarayika barahari. Ntabubona ariko barahari. Amen. Barahari kandi no munsi no kugira bakumfashirize kumva. Bakumfashirize kwakira. Amen. Aho wicaye aha hejuru aha, Mpwemu Yera ariko aratambatamba. Ariko aratambatamba hano kugira ngo ashobore guhereza
intumbero ivyo we wifuza ko ahereza intumbero. Amen. Niwamara kumenya Mpwemu Yera hari ibintu byinshi cyane bizohinduka. Amen. Hari ibintu byinshi cyane bizohinduka. Ingorane mu buzima bwacu. Amen. Hari ibintu byinshi cyane byinshi impwemu zacu, byica impwemu zacu, bigatuma vyugara impwemu w'Imana ntabashe kwinjira, ntabashe kwinjira. Ndakubwira ikintu ca mbere cica impwemu yawe ni ivyiyumviro. Ivyiyumviro usanga muri twebwe dufise twiyumviro, usanga biragutwaye kwiyumvira ubwiza bw'Imana, biragutwaye kwiyumvira ubunini bw'Imana, biragutwaye kwizera Imana, ubuzima bukagutwara ukaborerwa n'ivyo ubona, ivyo ubona bikagutwara kwiyumvira ivyo utabona, ivyo ubona bikaba ivyo bifata umwanya munini gusumba ivyo utabona, ivyo udashoboye bikaba ari byo bikugarira cyane gusumba ivyo ushoboye. Uko ubuzima buriko buragenda ugasanga uri kwiyumvira cyane ubuzima butariko buragenda, mbega ndabivamwo gute, mbega ndabivamwo gute, mbega ndabigira gute, mbega ivyiyumviro, mbega umuntu yangiriye nawe, mbega abanyanka ukabaha umwanya muremure, abansi ukabaha umwanya muremure, amayesheke ukayaha umwanya muremure, ibyo utashoboye ukabiha umwanya muremure, ibibazo wahuye navyo ukabiha umwanya muremure, ugasanga ivyiyumviro vyawe vyagiye. Imana idufashe. Icya kabiri gikunda konona impwemu yacu, ikononekara pe. Imana idufashe. Ni ugufata ibintu minenegwe. Gufata ibintu minenegwe, la negligence. Imana idufashe. Ibintu byose ukabineglija, ibyo uri kurumva ngaho ukabineglija, ijambo ukabineglija, ukumva umengo nta kanya wobiha, umwanya w'Imana ukawufata minenegwe, ukamengo nta kuneglija ugasanga kuragutwaye umwete, kurondera Imana ukabifata minenegwe, gusenga ukabifata minenegwe, gusoma ijambo ry'Imana ukabifata minenegwe, ubushobozi bw'Imana ukabufata minenegwe, ivyo uri kurumva ukamengo siwe uri kurabibarirwa, ivyo uri kurabona ukamengo si ivy'iwawe, ni ivy'abandi bantu, nyene uko nyene uravyumva. Kandi gufata ikintu minenegwe kirakura, kimaze gukura gice kimera nka cancer, une infection, ubugwayi bukomeye cyane bujya gufata ikintu minenegwe. Usanga umunyeshuri mu ishuri agafata icigwa minenegwe, imodoka muntu ufise ukayifata minenegwe, akazufashe ukagafata minenegwe, nyene ukumva umengo nibisanzwe, kwifisa nibisanzwe, kubibona nibisanzwe, gusenga nibisanzwe, ibyo bintu vy'Imana nibisanzwe, ibyo bintu ibyo oye tutabona nibisanzwe, bajya basenga cyane baragwaye mu mutwe, la negligence. Amen. Mu buzima bwawe ntukaneglije ikintu na kimwe. Amen. Amen. N'ijambo umuntu akubwiye ntukarineglije. Ngwango bijya n'ivyiwe uzobimenya umunsi umwe. Iyo negligence imaze kuba ingwara ucumugara, akazira ugafata minenegwe, bakubwiye gutonda saa moya na nusu, injira muri ako kazi, gakore neza, kagenze neza gushika. Amen. N'utuntu twinshi nokubwira tujanye na negligence. Birahera bizohera, uragwaye bizohera, ndamenetse umutwe ariko birahera. Ne néglige rien.
umunsi uzokwiga gufata ikintu cyose au sérieux uzobikura tera uje imbere. Amen. Ikindi cica impwemu gose gufata ibintu ko bitari. Amen. Abantu ukazana ikirahure ukagishiramwo amazi uti wowe ubone iki gashize hagati. Hari ukubwira ngo kigera hagati ngo kiragaragara. Ubundi nawe ngo ariko kirimo ibintu ngo kigera hagati. Abantu babona negatif. Amen. Ibidashoboka gusa. Ibi byari ko ravuga barabesha. Bijya nta kintu birimwo. Raba hariya mucisha mu idirisha urabe hariya hari ndiko ndabona imodoka ngo ku idirisha hari vumbi. Nabona imodoka ariko abura ivumbi. Ati buriya muri shengero hari abantu bakiri ngwara. Ati mugabo hariyo n'abandi batarahinduka. Ati burya abaririmbye nabo baririmbye neza. Ngo wapo no musi ngo muganje ngo baririmbye mbwa ntibatamvye. Negatif. Ibintu bitagenda neza. Ubu abantu babona ibintu bitagenda neza gusa. Amen. Ariko hamwe na Mpwemu Yera ugomba kubona ibintu byiza gusa. Ibintu byiza gusa kandi bikomeye kandi bishika kure ni amaso yawe azoba ari karabona nkuko Imana ibona yaho na Imana iraheze igakora. Ariko ugumubona ibintu bibi gusa. Impwemu yawe igufuri. Igufuri. Ikindi ndakubwiye ikindi shugari impwemu ntuzuzwisubire. Kwidodomba. Misi yose jewe. Mbega je nagiriye ikimana, mbega je nari umwe barabw'Imana. Mbega Mana kuvaho nasengeye. Mbega Mana kuvaho nafukamye, je kuvaho navyukiye amajoro, je kuvaho. Ngiyo Mana muvuga ngo je ngo mwengu je ntayo ndabona mbere ngira ndabivemwo mbere. Kwidoga niko kwatumye abanyisirayeli bafata imyaka 40 bari kuhagenda imisi 3 gusa. Amajana 40 ans bari kuhagenda 4 jours. Kwidoga kugusubiza inyuma, kwidoga kugara impwemu yawe. Amen. Ariko igihe uzohindura ivyiyumviro ejo bizogenda neza. Ejo kijya ndagifise. Ejo kijya nzokironka. Ejo Mpwemu Yera azogikora. Ejo kijya azogikora. Bizogenda neza. Ivyo bintu bine bituma impwemu yawe yugarika. Bikayisivya. Ugasigara bikugoye. Amen. Fapase twize ingene Mpwemu w'Imana akenewe. Uyu munsi ngenda kubwire twokora iki kugira tumuronke. Twokora iki? Ni igiki gikenewe kugira no munsi wewe Mpwemu Yera aze. Mpwemu Yera akugenderere. Mpwemu Yera akuvisite. Mpwemu Yera yinjire mu mpwemu yawe. Kuko narakubwiye yuko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntibivuga ko Mpwemu w'Imana aje. Amen. Kuko iyo Mpwemu w'Imana yaba yashitse twakira Yesu nk'umwami n'umukiza twese twaba turi abakristo bakuze cyane dushitse kure. Urabibona yuko tuguma turi hahandi tukamara imyaka myinshi cyane tera imbere mu bijanye n'impwemu. Mu bisanzwe iyo Mpwemu w'Imana ashitse mu mpwemu yawe, ashitse mu buzima bwawe, si ibintu bishika ntumenye ko yashitse. Sivyo gari? Ntushaka kwikawusha ngo uvuge ngo sinamenye ingene yaje. Amen. Sinabimenye ntavyo nzi. Ngira ngo Mpwemu w'Imana ari kumwe nanje. Ngira ngo canke ni turi kumwe. Umaze kwibaza ivyo bibazo Mpwemu w'Imana ntabarashika. Subira urondere ugire ama marche d'approche. Usubira urondere
usubire wegere urabe ingene mpwemu yera yoshika. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo 3:11 ngo uwo ni ubushobozi jewe nta bubasha mfise bwo gukora no ku mikanda y'inkweto ziwe, we azobabatiza mu mpwemu no mu muriro. Hari ikintu kibwirizwa kuba ukabimenya neza ko mpwemu yera arashitse. Amen. Nta secret iyo mpwemu w'Imana ashitse, twese turabibona ko mpwemu yera akugendereye. Rero ashitse nta secret ibaho, twese turabimenya. Amen. Iyo rero ashitse nico dushaka kwita ngo n'umubatizo wa mpwemu yera. Bigenda gute rero kugira tumuronke? Icambere nuko tugomba kugira inyota. Inyota. Tumaze indwi twiga inyota. Inyota ya mpwemu yera. Bwira mugenzi wawe ngo wakira inyota ya mpwemu yera. Wakira inyota ya mpwemu yera. Inyota. Amen. Inyota umengo uhava wibaza ko ari kujya unyotegwa amazi canke ifanta canke kayi. Iyi nyota ndiko ndavuga n'ugushaka. Amen. N'ugushaka kwinshi. Bwira mugenzi wawe ngo gira ugushaka kwinshi. Gira ugushaka kwinshi. Un désir ardent. Amen. Amen. Saint-Esprit ni isezerano. Canke mpwemu yera ni isezerano. Ariko kubatamushaka kandi kubatamwiteze kandi kubatamukeneye nta ngorane ntaza. N'umuntu mwiza cyane. N'umuntu aratandukanye natwe. Twebwe ushobora kuba udashaka umuntu ukazibona aradodoye. Twebwe ushobora kuba udakunda umuntu ukazibona araje. Aho ni umwana w'umuntu. Ushobora kuba utamukeneye na gato ukazamubona arabwira ngo ndagukunda. Ushobora kuba wigiriye ku meza ugira ufungura ukazibona umuntu ngo shibi bintu nari nitekeye agakoko, ibi navyo nibiki? Si nk'umwana w'umuntu ngo yivange mu buzima bwawe. Utabishaka, utabimubwiye, utavyerekanye, utabimweretse, nta ngorane, yigira inyuma akitekanira. Rero kugira ngo mpwemu yera ashaka kuza mu buzima bwacu, nubwo ari isezerano riri muri Yowe 2:28. Ashaka gusoma vi. Nubwo ari isezerano, nubwo ari ingabire. Amen. Amen. Ugomba kwereka cyangwa kumwereka ko umukeneye. Ugomba kwerekana ko umunyotewe. Urashaka gusoma ni isezerano vraiment. Ni isezerano. Nta mafaranga uzomutangira ngo umuhe aze. Nta muzi uzomutangira ngo umuhe aze. Nta tongo uzomutangira ngo umuhe aze. Ivyo ntavyo akeneye. Ariko ugomba kugira iki? Kugira ugushaka kandi kwiza. Amen. Kutarimwe uburyarya. Ndamukunda cyane kuko azi umutima wawe, azi umutima wanje, azi ivyumviro vyawe, azi ivyumviro vyanje. Haleluya. Azi ivyo ukora, azi ingene umukeneye, byose ababizi. Uko gushaka, haleluya, kurimwo inyota ikomeye kandi y'ukuri itagiramo uburyarya, iri clair kandi iri nete. Niko uko gushaka gutuma akwitaba. Soma. Ni isezerano. Ego. Hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri boss. Shaka ugeze ngaho. Muntu uri ngaha ufise umubiri utarapfa, utarahambwa, ufise isezerano ry'uko igihe kimwe, ry'uko umunsi umwe
imana izogusukako mpwemu wayo. Ico gihe gishobora kuba ubu, gishobora kuba ejo, gishobora kuba inyuma y'umwaka, gishobora kuba inyuma y'imyaka 2, sinzi gishobora kuba, ariko kigenda kijana n'inyota ugenda uvyerekana. Amen. N'inyota ugenda werekana n'ugushaka kwawe. Amen. N'ugushaka kwawe. Umuntu afise ugushaka. Bashaka gusoma muri niho haryoshe niho nshaka muri Jean Yohana 7:37 gushika kuri 38 niho nshaka cyane. Yohana 7:37. Amen. Inyota mwene data, gushaka. Amen. Gushaka. Niwo musi uruta iyindi. Niwo musi uruta iyindi. Yesu arahagarara. Umviriza umunsi wose uruta iyindi. Arasemerera. Yesu arahagarara arasemerera. Ati namba hari ufise inyota. Namba hari ukeneye. Naze kuri jewe anywe. Naze kuri jewe anywe. Unyizera. Inzuzi z'amazi y'ubugingo. Zizotemba ziva mu ndiwe. Nk'uko ivyanditswe bivuga. Nk'uko ivyanditswe bigenda bibivuga. Ariko ivyo yabivuze kuri mpwemu. Uwo abamwizeye bagira bahabwe gezaho Imana ishimwe. Ugushaka, haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo ugushaka gutuma umwete. Ugushaka kuvyara umwete. Ngo igihe ufise ugushaka kw'ikintu. Amen. Sindiko ndavuga ngo ugushaka Mpwemu Yera gusa. Nuna munsi hari ikintu wogishaka wewe. Ukagishaka. Ukumva ko gikeneye. Amen. Utangura kurondera ingene kijya kintu wokironka. Amen. Uku gushaka ndiko ndavuga nugushaka kugutuma nubwo hoba mu muriro bakakwereka ko kijya kintu keneye ariyo kiri, urinjirayo ukagitora. Amen. Iyo habaye impanuka ukamenya ko umwana wawe agira hire mu nzu, utumujayo mugahirayo mwese. Urumva ko gushaka. Amen. Ugushaka kuvyara kudakora ikintu gituma ico kintu warushaka utakihabwa. Amen. Ariko twe dufise ibintu dushaka, dufise ibintu turondera, ariko duca twinyoha ibyo bintu bituma tudashaka kubironka. Imana idufashe. Imana idufashe. Ariko ndiko ndaguhamagarira ugushaka k'umuriro. Haleluya. Ugushaka Mpwemu Yera cane. Amen. Ugushaka Mpwemu Yera cane. Gushaka kugutuma uhagarika ikintu cyose gituma uwo Mpwemu Yera adashaka kuza ku buzima bwawe. Ayaya. Amen. Hari ibintu byinshi bituma Mpwemu w'Imana tumuzibira. Baje kubivuga. Tukamuzibira ko ashaka kuza mu buzima bwacu. Kumbura hari ukutamenya canke hari ukumenya, ariko hari n'ukundi kunegrija canke gufata minenegwe canke kudaha agaciro ivyo bintu bigatuma Mpwemu w'Imana atabasha kuba mu buzima bwacu, atabasha kudukorako. Haleluya.
atabasha kudukorako. Amen. Nuko ko mu buzima bwawe ugomba kwereka Mpwemu Yera ko umukeneye vy'ukuri. Umukeneye vy'ukuri. Umukeneye vy'ukuri. Nawe agaca kubwira ati ndafise ibintu nanka. Amen. Tugaca tubisoma mu gitabo. Tugaca tubona ivyiki ivyo Mpwemu Yera yanka. None biriyo mu gitabo. Hari umuntu amaze kubibona. Birya bintu urabibona. Ngo birya bintu iyo utabashije kubivamo cyangwa ubashe kwimenyereza kubiheba, aba yakubwiye ati ibintu ntavyo nkunda. None nawe ubigumamwo, nubigumamwo ntukeneye kumugenzi wa Mpwemu Yera. Turi kumwe. Ariko iyo nyota, amen, uko gushaka cyane Mpwemu Yera, kuvuga ngo oui, je peux, ndashoboye, amen, ndashoboye gutandukana n'iki kintu, ndashoboye gutandukana n'ibi bintu, ndashoboye guheba ibi bintu, ndashoboye guheba aba bantu, ndashoboye guheba aba bantu, haleluya, ndashoboye guheba ibi bintu bibi kugira ngo nshobore gufatana n'umwami wanje. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndafata riske y'iki kintu kukivamwo kugira mfatane n'Imana. Ubuzima bwose ni riske. Ni riske. No kuvyara ni riske, no kurongorwa ni riske. Amen. Kuko ntubuzi ko abuvyaye bazogukundira. Ubuzi ko uyo muntu urongo cyangwa utwaye bizogenda neza. Ariko uravuga ngo homboka. Ndinjira tu ujya mukobwa urya. Uko biri kose ibizobe nyuma bizimenya. Jewe gusa purvi ko ndamushikana. Ugomba gufata riske. Haleluya. Ni kuvuga ngo iki giture naco ntanga naco nibi bintu birashaka bimere gutya, ibizoba inyuma, ariko nafata Imana yanje. Haleluya. Imbere nzoronka ibintu vyiza. Inyota mfise, ugushaka mfise, na ashike. Amen. Gafata iyo riske. Amen. Ariko ni riske vraiment imeze neza cyane. Umushikiriye, oh, ni paradis, ni parakletos, ni dynamos, ni powerful, ni GPS, ni rukuruzi. Sinzohomba, ni rukuruzi, ninamushikira, ninamufata, niyamfata nawe ivyo nkeneye vyose azobinkururira. Ndafata iyo riske, ndava muri iki cyaha, ndava muri ibi, ndagenda gusa, ndaheba amafaranga, ndaheba ubusambanyi, ndaheba na kiriya, ariko kimwe gusa ndakeneye, ndanyotewe, ndashaka gufata uwo mwami wanje, ndashaka dufatane, ibisigaye byose birimenya. Nugushaka kugutuma ufata riske. Amen. Kuko mu buzima tuganzwa n'ivyo tubona, dutega ubwoba n'ivyo tubona, ndafata riske, ntaco bitwaye, ndasonza kabisa. Ndareka kurya. Ndabihagarika. Amen. Ndaheba itiro, ni riske, ndaheba itiro. Vuga ngo ndaheba itiro, ndaheba kurya, ndaheba kuryama, ndabihevye pe, ariko ngira ndondere Mpwemu Yera. Amen. Ni nyota iguhamagarira, amen. Nugushaka. Ndashaka guhura n'uwo mugabo yitwa Mpwemu Yera. Ndashaka. Haleluya. Ndashaka.
ariko ubundi iyo kugushaka kutahari je nkakubwira Mpwemu Yera ngaha mu ishengo ry'abagenzi ba Mpwemu Yera ushitse hano ngo Mpwemu Yera no wa gatatu ngo ushuja muri filozofi muri filo ngo kubijya ngo iske Mpwemu Yera ukaguma muri yes abanyabwenge bivyanditswe ariko no munsi haleluya Mpwemu Yera ashaka abantu bafata ibintu nk'abana batoyi abana batoyi bumva n'ingoga bahejeje kuba ni nayo mpamvu buriya biryoshye cyane kubwira ubutumwa abajene umujene umubwira ngo vuga ibi acafata umujene umubwira ngo agacafata ariko umuntu akuze abanza kuraba mbe hamaze gukoreka bingahe mbe abashinga intahe ya Mpwemu Yera ni bande uzokumva umuntu akuze akubwira ngo kijya nicyakoreka ngo zoca ntambira Imana pe ngo kijya naco nicyakoreka ngo nzoca nemera ngo nzoca ninjira haleluya iyi nyota ikujana mu kuba nk'ikirofa mu kuba nta bwenge bwawe buba bwikora ariko ufise inyota gusa yuko hari Imana haleluya yuko hari Imana wumvise haleluya hari umuco uronse ukwegera cyane Mpwemu Yera iyo nyota ikakuzura hanyuma ugapratika yo haleluya Mpwemu Yera n'umugenti amen esi cyoma uyu munsi ibintu niko ndavuga ukavyumva kabiri navuze ngo umumarayika akumfashirize kumva iyi ni inyota ikujana mu nzira ngo ingo Mpwemu Yera n'ukuri jewe mbega Mpwemu Yera no kubona gute mbega no gushikira gute vy'ukuri bijya bintu numvise nivyo avuga nivyo iyi ni inyota amen ni inyota ikujana muri pratique ikomeye kugira ngo wakire Mpwemu Yera umunsi umwe azokugirira visite ugire inyota ya iyo experience ya wewe na Mpwemu Yera wewe nande aha rero nta kivunga ndayikunda cyane aha nta groupe amen nta groupe ni jewe na Mpwemu Yera gusa arashaka kungenderera nkinjira muri dimension ikomeye cyane bishop turyamanye ariko araho TV yiwe ariko jewe ndi mwijuru ntuzoraba umugabo wawe rero umugabo wawe murabe neza ariko tugiye kugendererwa na Mpwemu Yera tugiye kumenya Mpwemu Yera umwe wese hari agaswahili bavuga neza ngo umwe wese oya hari akuntu bavuga neza umwe wese na muzigo wake kila mtu umviriza aje kugenderera reka kuraba iruhande yawe amen ndakunda cyane byakozwe n'umwa kabiri havuga ngo umwe wese ikibengebenge cy'umuriro cyamujeko amen umwe wese ikibengebenge ciwe nkahasome umwe wese yaronse gwiwe yaronse tushe yiwe kandi akugenderera wenyene na message ni yawe wenyene n'inyota ni yande ni yanje jenyene uko ndayironka ni yanje jenyene doze y'iyo nyota ni yiwawe wenyene akira iyo doze mu izina rya Yesu ubundi iri jambo ry'Imana ryagereranya Mpwemu Yera n'umuvinyu zobramato kosikayama ayigereranya n'umuvinyu
aba ngo nimuze mwese munywe. Ukugendererwa na Mpwemu Yera Bibiliya igereranya cyangwa ijambo ry'Imana iribigereranya n'umuvinyu. Ni ukuvuga ko iyo akugendereye arakuboreza. Agira iki? Arakuboreza, akakuboreza wenyene, uwiri ruhande ntavyamenya, uwiri ruhande ntavyamenya, nuba ariko arakugenderera, uwiri ruhande ntavyamenya, aza kubona ibimenyamenya gusa. Zopramato kosikayama. Umviriza, ukuntu angenderera bigenda bibangabangana n'inyota jewe mfise. Inyota jewe ndondera bigenda inyota jewe mfise bigenda bibangabangana n'ivyo nkora kugira ngenderera. Turi kumwe? Nukuvuga ngo inyota jewe mfise igenda ivyara ivyo nkwiye gukora kugira Mpwemu w'Imana angenderera. Ama ivyo ndiko ndakora, haleluya, bigenda bibangabanganwa n'ukuntu Mpwemu w'Imana ngenderera. Haleluya. Nukuvuga ngo umuriro natsa mu kumurondera mu byo nza gukora, umuriro uza kwaka mu byo ndiko ndakora uza kudetermina uko Mpwemu w'Imana aza kungenderera. Ni wasa duke ugendererwa muri duke, ni wasa dukeyi ugendererwa muri utwo, ariko ni natsa umuriro mwinshi mu byo ndondera ngendererwa. Amen. Bwoko bw'Imana utagira inyota ya Mpwemu Yera ntazopfaje. Utagira inyota yiwe nta mavuta uzopfuronse. Utagira inyota yiwe ntazopfa kuganirije. Amen. Ko agenda agenderera umuntu umusoma umwe wese gwiwe vuga ngo gwanje akira gwawe mu izina rya Yesu. Ntuzoraba uwundi mureke, uwundi n'ivyiwe, uwundi niba atabikeneye biramusha, ariko je ndabikeneye ndondera ukwanje. Byakozwe n'umwa kabiri murongo wa mbere. Umunsi wa Pentekote ushitse. Umunsi wa Pentekote ushitse. Bose bari bakoraniye hano. Bose bari bakoraniye hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru. Haza igihinda kivuye mu ijuru. Giturumbuka. Nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi. Gikwira hose mu nzu bicayemwo. Haboneka ibirimi vyigabanije. Haboneka ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja ko umwumwe. Amen. Bibaja ko umwumwe. Na je mfise inyota nyinshi, ururiro runza ko ni rwinshi. Amen. Ufise inyota nkeyi, akariro kaza ni gake. Udafise akanyota na kamwe, Mane bufashe. Kandi nagemanira kwibutse ngo iyo udafise Mpwemu w'Imana nturi umukristo. Ca kabiri, iyo udafise Mpwemu w'Imana ntuzobona ubwiza bw'Imana. Amen. Uno musi numva no gutera mushinge kugira inyota ya Mpwemu Yera. Kuva uno musi hari umuntu yumva inyota ya Mpwemu Yera ikiraza. Inyota inyota ya Mpwemu Yera. Haleluya. Bwira mugenzi wawe uti Mpwemu Yera ni mwiza. Mpwemu Yera ni mwiza. Mpwemu Yera ni mwiza. Akira inyota yo kumurondera. Akira inyota yo kumurondera. Ubunyoti je ngira ndondere Mpwemu Yera gushika anshikanye muri destiny yanje. Umukristo atari kumwe na Mpwemu Yera atavutse ubwa kabiri mu yandi majambo ntashobora kubona Imana.
cyo gituma uno munsi hari abantu basenga benshi cyane, benshi amasengesho menshi cyane, ariko resulta ni nkeya. Ni ukubera iki? Ni ukubera basenga badasengana na Mpwemu Yera. Amen. Inyota ikubwira ngo ndashobora. Amen. Inyota ikubwira ngo ndashobora. Inyota ikubwira ngo ndashobora. Ariko utagira inyota atayufise, bikubwira ngo ibyo bya Mpwemu Yera ni by'abapasitori, ibyo ni bya mama apotre, ibyo ni by'abadiyakoni, ibyo ni by'abaprofeti. Ariko hamwe n'inyota ndashobora kuba umuprofeti. Haleluya. Hamwe n'inyota mfise ndashobora kumatana na Mpwemu Yera, kandi azonshikana kure. Bijya bitangaza nanjye nzobikora, Mpwemu Yera azobinkoresha, Mpwemu Yera azonkiza, Mpwemu Yera azo. Ndashoboye kandi je peux, kandi je dois. Amen. Inyota ikubwira ngo ntegerezwa. Haleluya. Inyota ndayikunda kuko itera ishari ryiza. Inyota ituma udashobora kunegrija. Les gens négligents. Amen. Ngenda kubwira uno munsi wogira inyota, ibya Mpwemu Yera tuyireke, wogira inyota yo kuba umutunzi. Amen. Umuntu afise inyota y'ikintu runaka, icambere aryama amasaha make. Nenda beshe. Ukaba ufise akabutike, ukaba ukeneye izovamwo alimentation, wewe abandi ni bugara saa moya, wowe uzokugara saa 5 y'ijoro. Kandi bazogenda baramenya ko hari akabutike ko kwa naka gushika saa 5 kaba kuguruye, kandi ugaca wanga uragira gute? Ukavyuka kare. Abantu bafise inyota, ils se fixent bien des objectifs clés. Amen. Mango uno munsi ni naba nifixije yuko jewe negerezwa kurondera Mpwemu Yera gushika naho anganiriza. Sivyo? Gushika numva ijwi ryiwe. Turi kumwe? Ndarondera ibintu vyose by'abanyitangiye imbere n'abanyitangiye inyuma, n'ingene babigenjeje, n'ingene bagize gute, gushika naho ryajwi risokoroka. Kandi simpagarika ntakironse. Amen. Ufite abantu bafise inyota ntibahagarika. Amen. Nta kintu gishobora kubahagarika. Ufite inyota la perseverance. Ivyara kubandanya. Amen. Ivyara kubandanya. Ariko udafise inyota, urafise ukuntu uronka ibintu bikubloka. Mugabo inyota iguha kongera kwigira imbere. Ko kitashobotse gutya, nakoresheje amasaha make. Haleluya. Gira nongere kuyindi saha. Amen. Ngandabwira mu buzima, ikintu cyose kirarondegwa, kandi ikintu cyose kirigwa, kandi nta kintu kiriho, nta kintu gratuit kiriho.
uranyumva mwene data? Inyota igutuma ugira disipurine, ituma ugira disipurine. Ni ibihe uno munsi nakwiriye gukora? Ni ibihe nkwiriye gukora? Ni ibihe nkwiriye guhagarika? Ni iyihe gestion y'umwanya nkwiye gukora kugira ngo nshikire kya kintu? Discipline, autodiscipline. Kintu cyose kigomba kujamwo discipline. Amen, amen, amen. Inyota ya Mpwemu Yera yoyo isaba discipline nini. Isaba discipline nini. Cyo gituma uno munsi abantu kenshi bitunanira. Isaba discipline nini. Amen. Nuyuhe mwanya nakoze ibintu ataco byanzanira? Nuyuhe mwanya natakaje ntari nkwiye gutakaza? Ni ibihe nakoze ibintu bidafise valeur ajoutée? Amen. Discipline. Mgenzi wangu indero shanka inyifato. Inyifato. Ubundi nta discipline ofise uzogira ivyo ushaka. Uzoja kunywa inzoga muje gusenga, uzoja mu vyaha muze gusenga, uzoja muri biriya hanyuma muze gusenga, wiva yange muri biriya hanyuma muze gusenga, ugukorera utuntu twawe nyene hanyuma muze gusenga. Ariko uzi yuko ndiko ndashaka neza Mpwemu Yera. Haleluya. Uzoca winjira mu Bagalati kangahe? 5 umurongo wa 40. Uzoca twebere mu Bagalatiya. Amen. Mu Bagalati uzosanga y'ibintu ugomba kuja kuri discipline. Kugira ngo ndonke Mpwemu Yera. Kuronka mwe kubera kibisaba inyota. Kubera kibisaba inyota. Ntavyo ukeneye nyene, ntavyo ukeneye uzoguma muri ivyo. Alo. Atavyo ukeneye, atawukeneye nyene nta uzobukeneye. Ariko niba umukeneye. Amen. Niba hari abantu mukeneye ngahaga yemwe. Hari abantu dukeneye Mpwemu Yera hano. Hari abantu dukeneye Mpwemu Yera. Bakeneye amaviziyo manini, bakeneye ibintu bikomeye cyane, bakeneye gushika kure mu buzima, bakeneye amahoro yiwe, bakeneye kubona ariko arabubakira ingo, ariko arabarerera abana, ariko arabashira ibintu ku murongo. Ngo hariho discipline. Iyo nyota irakujana muri discipline absolute. Amen. Tugomba kugira inyota itujana ku ndero. Inyota itubwira ngo je peux, je dois. Tugomba kugira indero. Amen. Inde discipline. Goza kuja ku ndero, ngomba kuja kuvyo Mpwemu Imana ashaka. Nta vyagusa. Uravye ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta mafaranga, ntuzana amahera, ntuzanike, ntuzanama. Abanyotewe bose n'abashaka bose bagire gute? Baze banywe. Atamahera batanze, ariko indero yo izoyitanga. Repri ikiguzi c'indero.
kuko uno munsi twese hari umwe wese arafise aho akora. Ukoze ibyo databuja adashaka agira gute? Arakwiruka ashaka guhagarika. Rero iyo turiko turakora ibyo mwe mu Imana adashaka, agasanga ukora ibyo adashaka, agasanga uri umuntu bidashoboka ko mugendana, aca yihorerera, aca yihorerera, nawe ukaducira urubanza. Mama Apotre kuva aho yavugiye imyaka 5 iramuheranye, abamaze kugironka Mpwemu Yera ni bande? Imyaka 5 iramuheranye pi. None yari yashengera riravye, abona abajya bose baravuze Mpwemu Yera bajya. Imanza zikaba ziratanguye. Si Mpwemu Yera yananiwe kutugenderera, ni discipline twe vyaratunaniye. Kuko ni isezerano. Amen. Ni n'ingabire aduha kuri gusa. Ariko iyo turavye byaratunaniye kuriha ikiguzi c'inyifato c'indero. Indero. Inyota rero uvuga Mpwemu Yera ingo twaraguhawe ingo uno munsi ibintu byose biri mu ndirimbo pe turaririmba tugasirimba sirimbe turatashe tugumye turi babandi Mpwemu Yera no peut pas nous toucher. Kubera iki inyota ninke. Iyo uba ufise inyota wewe, iyo uba ufise inyota ya vrai, dufise inyota y'ikizungu, ariko inyota ya vrai, inyota ya vrai. Inyota ya vrai yo ya mbere nuko nukujana gukora ibyo twumva. Urazi ibintu twumva no munsi tudashira mu ngiro ingene bingana. Urazi ibintu twumva tugwaye ingwara bita negligence, infection na antibiotique twarayibuze. Tuzi ico dushaka, ariko dufata minenegwe ico dushaka. Turazi ico dushaka, dushaka none ariko dufata minenegwe dukwiye kuronka ico kintu dushaka. Ufasha umuntu afise ashaka inzu, icambere agira iki? Umuntu ashaka inzu icambere agira iki? Jewe nshaka kubaka inzu mu Gasekebuye kandi ndabishaka. Icambere nkora niki? Ndondera amafaranga, sivyo? Ica kabiri nkora niki? Ndondera parcelle. Ica gatatu nkora niki? Ndondera plan. Ica kane ndondera niki? Ndarondera abafundi. Ica gatanu ibikoresho. Ica gatandatu. Ibyo bintu byose murabibona? Amen. Ibyo bintu byose wabibonye gushikaho inzu izoba chateau. Ego vraiment muri nitwa Frank afite inzu nziza, nawe we waja kumuramutse te ego vraiment yarahezagiwe. Yarashize ibintu mu ngiro gushika iriya nzu ayironka. Uri kurashira iki mu ngiro gushika uronka Mpwemu Yera? Ngenda kubwira uno munsi ko Mpwemu Yera araruta inzu. Mpwemu Yera araruta imodoka, araruta indege, araruta igisagara cyose. Niki uri kurashira mu ngiro kugira umuronke? Niki nukuza mercredi naco ni ciza, na vendredi naco ni ciza. Ni wabuza vendredi ubwo rero Imana igumugisha umunsi umwe zo dufate ko kiri muri bimwe.
kandi vyakubwira ati bindavyanka urabizi, ariko turagwaye infection yitwa negligence. Oh là là, oh là là. Uravye kuva aho twigiye Mpwemu Yera, twese iyo tuba uno munsi dufise Mpwemu Yera neza, urumenya tuba duhiriwe naho twaba tungana gutya gusa ntihage n'undi yinjira, tukaba twiyiziye Mpwemu Yera gusa, tukibanira na Mpwemu Yera, tukigendanira na Mpwemu Yera, tukayoborwa na Mpwemu Yera. Murazi iyo tuba tugeze, murazi ingo zacu iyo ziba zigeze, ubwo urazi ingene tuba tunezerewe. Haleluya. N'abatubonye baba bashima Imana kuko baba babonye Imana baba babonye Imana. Hakuvuga uno munsi amatiku ari muri twebwe nyene dufise surno yitwa bagenzi ba Mpwemu Yera, ni alias. Turi alias ko turi vrai, turi vrai. Amen, amen. Akira inyota, akira inyota. Uno munsi banza udetermine ibintu ukwiye gukora gushika ushobora gufatana na Mpwemu Yera. Arahari, arafadika, arakogwako, aravuga, arakora, arahari, arahari, aragenza ibintu neza, aratondeka ibintu neza, araduha umunezero. Ibyo tudashobora arabidushoborera, ibyo tutabona arabitubonera, ibyo tutazi akabitwigisha. Amen. Wowe urazi ko nk'ubu utazi ingene ushaka gukunda umuntu, urabizi? Wewe uno munsi urashaka kutazi ingene ushaka gukunda umuntu. Shira entre parenthèses, ukunda je ntawe nzi nawe mwiyumviye. Ingene ushaka gukunda umuntu urashaka kubutabizi, ariko Mpwemu w'Imana arashaka kukwigisha ingene ushaka gukunda umuntu runaka, kandi bikagenda neza. Urumva uwo muntu ingene ari umuntu mwiza. Mpwemu Yera araza akantu gatoyi gusa wokora kuri urya muntu ibintu bikaba birahindutse, kandi akakweretse ibibazo birarangiye. Ariko nidushaka kumuronda, kandi arahari. Bwira mugenzi wawe ngo arahari, arahari, arahari. Amen. Bene data, Mpwemu Yera arahari, kandi tutamuronse, tutagendanye nawe, tutayobowe nawe, nta bwiza bw'Imana tuzobona. Ndakurahiye. Ushaka uno munsi uve muri ize ugende muri indi shengero, naryo nyene urivemo ugende muri indi. Ariko je sindiko ndakubwira ibitangaza by'ibisiga bwenge, ariko ndiko ndakubwira ibitangaza. Ndiko ndakubwira ufise ibitangaza mu ntoki, ufise ibitangaza mu ntoke vyawe, afise ibitangaza mu ntoke vyawe. Imana idufashe, Imana idufashe. Inyota ikujana gutondeka ibintu byose bishoboka kugira ngo urondere Mpwemu Yera. Amen. Jewe unyereke umudandaza atonze neza na Mpwemu Yera. Amen. Jewe umudandaza atonze neza na Mpwemu Yera, iyo azoshika hazomena umutwe abantu. Jewe unyereke umukozi akora ahantu muri banki cyangwa ahantu runaka, ariko yibereye kumwe na Mpwemu Yera, ibyo bazomubonana bizotangaza abantu. Uno munsi nitiko turaba amashimwe y'Imana yacu kuko tutazi Mpwemu Yera.
hanze ntibashobora no kwirukira agakiza, kuko na nyagakiza twebwe nyine tubivuga ntako batubonamo. ariko wonyere ku rugo neza rurimo mpwemu yera, ingene ruba ruryoshe, n'abakobwa bacu bose baca bagira envie yo kugira mariage. Mwene data, je ndiko ndakubwira inyota ya mpwemu yera. Inyota yande ikujana kurondera ibintu byose ushobora gukora, gushikaho uronka ugiranira ubusabane bwiza na mpwemu yera. Amen. Umuntu mushaka kuvugana direct, apana ngo ndasenze ngo azompinyisheje. Oyaye mpwemu yera iki niki nawe akaba arakubwiye ngo burya uko niki kandi suko buri gisiga bwenge ndukunyene umbona. Amen. Ndukunyene umbona, ariko hamwe na mpwemu yera. Amen. Kora ibishoboka vyose. Amen. Shira mu mwanya, gira amasaha make, ryama amasaha make, kora menshi, ihane. Harimo ibyaha byinshi cyane, ukeneye mpwemu yera wewe nyene. Amen. Ntakwiye kwibona ngo mu izina rya Yesu ngo genda, kubera ukeneye mpwemu yera icyo kintu dosubira gukora. Kubera iki? Nta yindi deliverance ukeneye. Ukeneye kumenya gusa ko wewe nyene ukeneye mpwemu yera. Icyo cyaha ntiwagisubira. Ntugisubira kuko ukeneye nde? Ntugisubira kuko ukeneye mpwemu yera. Amen. Masaha aragiye. Sinzi ko navuga icya kabiri. Mvuga icya kabiri. Inyota niyo ntevye ko, kuko niyo dukeneye. Amen. Discipline, discipline. Amen. Ibi Imana ntibikunda, aya mafuti ndiko ndakora Imana ntiyakunda, je ngomba kumera gutya. Amen. Kuko ibi bintu ndazi ko Imana itabikunda, none akwa bonko ndabigumamwo, hanyuma ngahomba Imana yanje. Rero birakwiye kwibinda bireka, hanyuma nariko ndaraba a gauche ari hirya, rero reka ngende a droite, kuko niho nza guhura n'Imana yanje. None ibi bintu biko birantwara umwanya, ibi bintu biriko biranzimiza, ibi bintu none bimvyarira iki? Atari urupfu gusa bimvyarira, hari kindi. None bino bireka no bambaye iki? Ko nkeneye Imana mu buzima bwanje, kandi inyuma y'Imana nta yindi Mana iriho, kandi inyuma y'Imana nta n'ubundi bushobozi buriho. None aba bantu bavuga ibibi, aba bantu batukana, aba bantu numva ko bavuga ibintu mpwemu yera adakunda, aba bantu turiko turagenda nivyo bakora mpwemu yera ntabikunda. Ijambo ry'Imana rirabivuga, Zaburi 1 haba ngo nibagendana n'abavuga nabi nawe uzoburimwo. None aba bantu ko turi kumwe bakaba bambuza kwegera Imana yanje, none no bareka mpombiki? Ninafata Imana yanje nizompa abandi? None nizompa abandi beza, nizompa abandi bazima? None kubera iki nguma ndabakurikira ngo ni groupe? Discipline. None uyu mwanya ko nawe umaze kuri WhatsApp umwanya wose, none iyo mba nasomye Bibiliya naho ntivyari kumfasha gusumba?
discipline. None aya majambo yose ndiko ndabwira uyu muntu kandi atariyo kandi arimo uburyarya. None ibi bintu si umuntu ndiko ndabesha. Ese ibi bintu biza kunzanira iki? Ngira ndabireke kugira neyegerere Imana yanje. Discipline. Hano umuntu ariko ampendera iki? Je ndi mariye, je mfise umugabo wanje, je mfise umugore wanje, canke none ubu buntu bw'uburofa ndimwo. Aho uco bwumva. Umwe wese ashireho bwiyo. None ko Imana yampaye umugore mwiza, ikampa umugabo mwiza, none ubundi buntu ndimwo. Biga burashikana he? Nabwo nyene ndabuhevye. Discipline. Discipline. Impuzu zitankwiye nambaye mu bantu na hariya ngenda mpena none binzanira iki? Mbega ndi muri publicité y'iki? Nubanga ugomba kwiyumvira ibintu byose bishobora kuba biriko biragushira kure y'Imana, gushika naho ya nyota ikuzana mu bindi bintu bikwegereza wa wundi ufitiye inyota. Ibidafise akamaro hariya, ibifise akamaro ngaha. Discipline. Abantu banegirira discipline cyane, bakibera mu bundi buntu butuma Imana ituja kure. Ariko turakeneye Imana. Hari ijambo nkunda cyane bavuga ngo mengane mu migani ngo ko nabahamagaye nkababwira mukanga ngo hazogera igihe nanje mu ndonde nange kubitaba. Menga riri mu migani, ndari gusomera imigani igice ca mbere umurongo wa 24 ngo ko nabahamagaye namwe mukanka nkabakura ntihagire ubibabara, mukagaya inama zanje zose, mukanka kwihanikiriza kwanje, nuko nanje nzobatwenga ngera mwijigo mu gihe c'ivyago vyanyu. Ahumvise? Nuko nanje nzobatwengera mwijigo mu gihe c'ivyago vyanyu, nzobitamba ku mivyimba agatengo kabafashe. Umva ko dukwiye kuca kuri discipline y'ubuzima bwacu, discipline y'umwanya wacu, discipline y'ivyumviro vyacu, discipline y'imibiri yacu, discipline y'ubuzima tukaja ku murongo. Ntushaka kuja ku murongo udashaka gufata Imana, ntibikunda. Uno munsi mwe mu Imana agukize infection ya négligence. Faut pas négliger. Reka kunéglige ibintu bya Mpwemu Yera. Reka kunéglige ibintu vy'Imana, s'il vous plaît. Soulignez, très important, avec stylo rouge. Très important. Reka kunéglige ibijanye n'inzira y'Imana. Amen. Oui, discipline. C'è kuri discipline. Amen. C'è kuri discipline. Inyota. Numva nguma nshaka kwigarukako. Amen. Inyota. Ufise inyota y'Imana. Nta muntu numwe azokubwiriza. Nta muntu numwe akubwiriza. Amen. Heba ivyaha. Muzoja mu muriro murapfuye. Isi zobamira. Ngaho. Iryo jambo ntaryo uzonyumvana. Ariko jewe ndakubwira ngo gira inyota ya Mpwemu Yera. Gira inyota. Nuba ufise inyota ya Mpwemu Yera, nta muntu numwe azokubwiriza guheba icaha runaka.
iyo nyota irakwiye, iyo nyota irakwiye kugira ubu umuntu ahindutse. Inyota gusa irakwiye. Amen, amen. Irakwiye kugira ngo wihane kandi uhindukire. Hanyuma mwe mu w'Imana akugirire neza. Ndagejeje ngaho, ibikurikira tuzovyiga dimanche yindi. Inyota, inyota, ugushaka, un désir ardent, ugushaka cyane, ugushaka. Bwoko bw'Imana, ndangije ndakubwira ngo ikintu cyose uno munsi woshaka cyangwa uriyizi ariko je sindakuzi, icyo ushatse gihora kiba, icyo ushatse uragikora, icyo ushatse ugira gute. Ndabizi ntarako twicaye ngaho tungana gutya gutya, ndazi ko muri twebwe harimo imbuto ya personalite ku buryo icyo ushatse, icyo witumye, amen, icyo witumye ugikora n'umwete kandi neza kandi ukanezerwa. Uno munsi bijanye na Mpwemu Yera, igituma ubona bitarashika aho bigomba gushika, uragwaye ingwara bita negligence. Uno munsi irakize, uno munsi irakize, uno munsi irakize, uno munsi uyakire ko ikize, irakize kandi iragiye. Ngo uno munsi twinjiye mu gushaka Imana, mu gushaka akudefinisa les marches d'approche zose zishoboka gushikaho dufata, gushikaho dufata Mpwemu Yera, gushikaho tucika abagenzi ba Mpwemu Yera. Hanyuma tuzova ku bagenzi ba Mpwemu Yera gushikaho Mpwemu Yera acika papa wacu. Dukomere Imana amashi, duhaguruke dusenge. Amen. Uwatwigishije mu ndwi heze yavuze ngo tugire inyota yo kuduga ku yindi nivo. Amen, amen. Bwoko bw'Imana, abo tumaranye imyaka 5, mbega turageze hehe? Twinjiye mu mwaka turi mu wa 6, mbega mu yindi myaka 5, haleluya, tuzoba dushitse hehe? Amen, 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 amen. Tuye gusenga. Mpwemu Yera atugirire neza. Seka ya mwatu uzupai
kibikirimba cawe mwami Yesu aho unezerererwa umutima wanje mwami Yesu wino wiganze kibikirimba cawe mwami Yesu aho unezerererwa umutima wanje wino wiganzire kibikirimba cawe aho unezerererwa kuko ubaye hari ubuzima kuko ugendera ijuru riho kuko ubaye hari ubuzima kuko ugendera ijuru niho Haleluya. Amen. Hari akantu anyibukije Mpwemu Yera ngo ndakubwire, ufise inyota y'umuntu ngo ubana nawe kenshi, no kumubwira ko umukunda ubikora kenshi. Amen. Amen. No kumubwira ko umukunda ngo ubikora kenshi. Nuza uramubwira ko umukunda Mpwemu Yera kandi umukeneye, umutumira mu buzima bwawe, umutumira mu affaire yawe, umutumira kugira ngo aze mubane, azoza. Amen. Tumukomera amashyi. Ariko iyo utamutumiye ngo ntazivanga mu bintu byawe, ntazivanga mu buzima bwawe, no iwawe ntazivanga nutamuhereza uruhusha. Imana ishimwe. Dufise igikorane ku munsi wa gatanu. Kuwa gatanu ntakiriho, ni samedi dimanche. Samedi dimanche. Abashaka bose mwese muze muze, n'abagabo bashaka baze baze, sivyo? Nimushaka canke n'abadamu gusa bonyene? Twenyene nivyo mushaka? Okay. Abapapa n'abahungu ntimuzoza, turabasezeye, ntimuzoza. Ntimuzoza. Abapapa bazoza mu gikorane c'amakouple. Turafise igikorane c'amakouple mu kwezi kwa kangahe? Mu kwezi k'umunani. Muri août turafise igikorane c'amakouple niho abapapa bazoza. Niyo ngo abamama n'abakobwa bageze mu bigero. Haleluya. Haleluya. Dukomere amashyi Mpwemu Yera. Haleluya. Umviriza ndakubwire. Amen. Tuzokorera mu ijambo ryiza cyane. Mu ijambo ryiza cyane rivuga ngo amazi y'ubugingo azotemba ava mu nda zacu. Umviriza. Ariko icivugo kivuga ngo ni umudamu w'umuteramyi. Amen. Umudamu w'umuteramyi ni umudamu afise inyota. Ni umudamu afise inyota, amaze kumenya kuryama amasaha. Hanyuma umudamu amaze kumenya kuryama amasaha makeya,